Afasha dukure nyarenga n'ibyo ribiko reba nayo ngindukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndikugura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Ivu ibidukikije amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishobora gutera imbere mu bijanye n'uburimyi. Igitegwa c'ikawa ni igitegwa njabukamazi kizanira abarundi n'uburundi iterambere kuko nico ca mbere cinjiriza amafaranga agaciro igihugu ku rugero rw'ibice bishika 80%. Mu ntumbero yo gushishikara kuba hafi abarimyi b'ico gitegwa c'ikawa mu gihugu c'u Burundi, leta mvyeyi kandi inkozi ibicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu kigo cabwo ODECA kijejwe guteza imbere igitegwa c'ikawa mu Burundi, yaratunganije iyugururwa icese ry'isekeza mu gihugu cose ryo gupompa, gufumbira no gutera imivyaro mishasha y'ico gitegwa c'ikawa kwigenekerezo rya 20 Gitugutu ku mutumba wa Gihuga, komine Giheta, aho ni mu ntara ya Gitega. Umunyamabanga ntayegayezwa ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yari yaserukiye umushikiranganji muri ivyo bikorwa vyo kugurura icese iryo sekeza, aratubwira igituma leta y'u Burundi yama yatunganije ivyo bikorwa uko umwaka utashe. Igitegwa c'ikawa kidufitiye akamaro kanini. Turazi ko twese kuva tukira abana batoyi twiga abavyeyi bakoresheje amahera avuye mu kawa. Kera iyo abavyeyi bacu bagurishije akawa n'umwana kiri muto yarabimenya, yarabona igihindutse muhira. Uwo mugenzo rero wo kuha agaciro ikawa murumva yuko wahereye hasi. Musanzwe mubizi yuko igitegwa c'ikawa kiri mu biterwa njabukamazi, kikaba kiza ubwa mbere cinziza amahera mva makungu ku bice bishika 80%. Murumva rero ufatiye kuri ico uca wumva yuko ari igiterwa leta teza gushigikira. Muri uko kugishigikira harakogwa rero isekeza mu bindi bikorwa byinshi byo kwibutsa na cyane abarimyi mbe ko naho igiterwa tuzingene giterwa n'ingene gifumbirwa n'ingene gipompa, mbe umurimyi mushasha yarutse ubu arazi ngene bigenda. Nico gituma rero twama duhimiriza uko umwaka utashe tugatanguza ivyo bikorwa kugira ngo tunagure abarimyi basubire babone ubuhinga, kuko murazi yuko ubuhinga bugenda burahindagurika butuma mbere no ku masoko mpuzamakungu bashaka kugira ico baduhanuye gishasha kugira ngo akanovera kabandanye kiyongera. Nico gituma natwe ku mwaka twama tunagura ubumenyi bw'abarimyi b'ikawa, eka n'abafundi b'indimo, eka nabo dufashanya ku rubuga kugira ngo babone ubuhinga, basubire bibuke ubuhinga butuma tugwiza umwimbu bwa mbere, ubugira kabiri turonka akanovera keza kugira ngo izo nyigisho zame ku mutima, gutyo rero ntiduheze ngo dusubire inyuma ngo duhave dutakaza ikibanza dufise ca mbere cyo kuronka ikawa y'akanovera. Muri uko kugurura iryo sekeza kabaye akaryo keza ko kwigisha ubuhinga bw'ivyo bikorwa. None gupompa ikawa bigenda gute? Hariho ibikoresho tuba dufise. Ubwa mbere turagira ibikorwa byo kwikingira. Aha candambara ikintu bita mask, akanagafuka munwa kugira ngo turiko turapompa umuti ntushobore kuja mu kanwa. Hanyuma duca twambara ikintu twita ibirato byo mu minwe. Ibirato byo mu minwe ni kugira ngo turiko turashiramwo wa muti turiko turapompa umuti ntudusesekeko. Hanyuma duca twambara ikintu bita amarori.
aya marori nayo gukingira amaso kuko umuti dukoresha numuti ufise uburakari bwinshi butuma umuntu agirirwa nabi ku mubiri. Tuca twambara rero aya marori. Duhejeje kwambara amarori tuca twambara n'inkofero ikinga mu mutwe. Niyo yiyi tuca tuyambara abafundi bose cabure umuntu wese w'umurimyi ariko arapompa ikawa ategerezwa ko afise ibi bikoresho. Tumaze kuvyambara duca dutangura rero ibikorwa byo gushira umuti mw'ipompo. Tuba dufise amazi meza. Tumaze kuyashikana ngaha duca dukoresha dufise na wa muti. Urumva hari ubwoko bubiri bw'umuti. Umuti wa mbere dukoresha mu ibanze gipompa rya mbere numuti bita lambdalam. Duca dukoresha amasese 8 mw'ipompo y'amaritiro 15. Duca dufata amazi tugashiramwe makeyi kugeza hafi munsi y'inusu. Tugaca dufata iserenge tugakwega amasese 8. Tweje kuyakwega tugaca dushira mw'ipompo. Duca dushiramo amazi tukugeza ku maritiro 15. Tugaca tuzungagiza neza hama tugafunza tukara yuko umuti n'amazi byanywanye. Bejeje tubonye ko byanywanye rero duca dukora iki? Duca turaba iyo umuyaga uva. Nukuvuga umuyaga uva hariya uteruza hariya mu buraruko. Uyu muyaga uja uteruja niyo dutera dupompa tuja. Kubera iki? Kuko iyo pomfye uraba iyo umuyaga uzanana umuti uca ukugarukako. Mugabo upomfye uraba iyo umuyaga ugera uja umuti ntukugarukako utera uja ku bindi biti n'ubusimvye. Hanyuma mw'ipompa rigira kabiri hariho umuti dukoresha bita ironi. Kubera wowe ukaze tuzokoresha amasese 3 mw'ipompa y'amaritiro 15. Hanyuma ayo masese 3 niyo tuzoca dukoresha mu gihe mw'ipompa rigira kabiri. Ubu rero tugomba duce dushira amazi mw'ipompo hanyuma duce dushirayo n'umuti hama duce dutangura gupompa. Beje gupompa rero ntibiba biheze. Duca turindira indwi 3. Nukuvuga iminsi 21 tugaca dusura tugapompa rero ubugira kabiri. Dupompa haci iminsi 21 kubera iki? Kubera igifushi kiba cinyegeje kiba gisubiye kuvyura umutwe. Amagi abataraberuka abatanguye kuberuka. Ico gitwa dupompa ubugira kabiri haciye iminsi 21. Ubu rero nagomba ndabereke ingene dushiramwe wa muti muri ya pompo. Aha hariyo akayungiro. Aka kayungiro tugashira ngaha tuza gusuka amazi kugira ngo niba harimo ibintu by'ibicafu biri muri ayo mazi bigume muri aka kayungiro amatso kubikurayo tubisese. Nico gituma aka kayungiro gakenewe mw'ipompo. Ubu rero cha dusukamwo amazi. Murabona ngaha harimo udukoko twasigaye muri aya mazi. Ntidukeneye yuko amazi dukoresha abarimo udukoko. Duca dusesa ubu bukoko bukavamo. Tugasubira tugashamwe amazi kora yakiri makeyi. Ubu rero naho duca dufata wa muti nababwira dukoresha amasese 8 n'uyu bita lambdalam. Dukoresha amasese 8 tugaca dushira mu ipompo y'amaritiro 15. Ubu rero ngomba nkwege amasese 8 je shira ngaha muri ipompo. Y'amasese 8 ngaya arakwiye. Aha rero duca dushiramo amazi dushikane ku litiro 15. Urumva ngaha turakwijije amalitiro 15 ya amazi. Nukuvuga yuko dukwijije urugero tugeza ko gupompa. Kakayingiro kacu cha turaba ko atabicafu byagiyemo tugasura tukabikuramo. Duca dufundikira ya pompo yacu. Turazungagiza kugira ngo umuti unywane na ya mazi. Haragera igihe rero dufundurura kugira ngo turabe yuko umuti wacu wanywanye na ya mazi. Dufundurura tukaraba umuti wanywanye na ya mazi. Turavye rero amazi ubwa mbere ntiyari bwahindura ibara, mugabo ubu agomba gusa n'amata. Nigica kitwereka yuko umuti wanywanye n'amazi.
duca dufundikira neza ipompo yacu. Duhejeje kuyifundikira duca tuyambara mu mugongo, tugaca dupompa turaba iyo uyu muyaga utera uja. Iyi pompo yacu rero y'amaritiro 15 ipompa ibiti 60 vy'ikawa. Bica bituma rero ufise igitara cawe ingene kingana ucumenya umuti utegekanijwe gupompa ico gipimo. Duca twambara iyi pompo duce dutangura gupompa turaba iyo umuyaga utera uja. Aha rero urabanza ugakanyaga ipompo yawe. Uriko urakanyaga itanguye kuguma nukuvuga yuko umuti uba wagitanguye kuduga. Mu gupompa rero uhera hejuru ku mababi utera uja hasi. Uraraba rero imbere yuko imukira ku kindi giti yuko igiti cawe cyose wagitotesheje. Ndabona yuko iki giti ndagihwanije ntanimukira ku kindi. Yarigishije n'ubuhinga bwo gufumbira ico gitegwa c'ikawa. Ubu naho tugeze ku gice cyo gufumbira igitegwa c'ikawa. Dukoresheje ubwoko bw'imyavu ibiri. Turakoresha umwavu w'ikirundi nukuvuga amase abongeye, tugaca dukoresha n'umwavu bita NPK. Mu gufumbira rero tukigira mu bice bibiri. Murabona ubu ikawa ziriko zirashurika. Zitanguye kuzana utuntu tutudugu duto duto. Natwe dukeneye ibifungurwa bikwiye. Nico gituma rero dufumbira tugashaka kw'umwavu w'ikirundi n'umwavu w'ikizungu NPK. Hanyuma mu kwezi kwa kabiri imbere yuko ikawa zisha turasura tugafumbira bugira kabiri kugira ngo dukoreshe wa mwavu nyene w'ikirundi na NPK kugira ngo za kawa zishe neza n'amababi azagume atotahaye ameze neza inyuma y'ukwamura. Mu gufumbira rero dukoresha ibiro 10 by'umwavu w'ikirundi. Tugaca dukoresha n'amagarama 50 y'umwavu bita NPK. Aha rero ngomba ndabereke ingene dushira uwo mwavu kuri iki giti kuri cikawa. Hama dushaka ku bipimo ku biti byose mu bipimo vy'ikawa. Turafukura ibi bisasizo vyacu byose. Tumaze gufukura igipimo cacu igiti cacu duca dupima santimetero 30 behereye ku giti c'ikawa. Tugize santimetero 30 duca dusura tugapima santimetero 20 cabure 30 bivanye naho amasango y'ikawa agera. 20 tongera ko 10 30. Urabona kuri izi santimetero zose tuba dufashitse aho amashami y'iki giti c'ikawa agera. Nukuvuga yuko imizi ikeneye amase iri ngaha aya mashami yacu agera. Nico gituma rero duca dufata vya biro 10 vy'amase tugaca nkikuza ngaha kuri iki giti. Urumva nkikuza nisunze aha aya mababi yacu agera. Kuri santimetero babene yugo benshi ntibabizi. Abafundi b'indimo baca bagira agati kizo santimetero bagaca bagaha umurimyi w'ikawa. Ako gati rero akaba ariko uwo murimyi baje kumwereka azoza arakoresha mu gipimo ciwe c'ikawa. Tubaza tugaca wa muzingi tuzagushiramo ya mase. Murabona ya mizingi irahuye. Rero uyu mizingi maze guhura aka kantu kari hagati y'imizingi ibiri niko ntashiramo ya mase y'ikirundi. Mugabo rero navuze ko ari biro 10. Bivanye n'ingene igiti c'ikawa kingana. Urashobora kuronka umuzingi munini yiya ujamwo amase arengeye biro 10. Bica bivana rero n'igiti cyawe ingene kingana nukuvuga imyaka y'igipimo cyawe. Aha rero nagomba ya mase njeshirako. Sinegereza ari waje ati rikwe kutegereza. Sinegereza kubera imizi ikeneye ivyunyunyu. Imizi y'igiti c'ikawa iri ngaha kuri urugero rw'imizi. Nico gituma duca dutabira aho ya mizi igeze kugira ngo izici kwega neza ivyo vyunyunyu. Harumba je ngo none iyo ndobo pimo ibiro 10. Kenshi na kenshi aka kadobo cyabura kavumbu gatoyi kari hagati na hagati usanga gapima ibiro 10. Igice gikurikira rero duca dufata y'amagarama 50 ya NPK tugashiraga kuri iki giti c'ikawa. Ayo magarama nayo buko yapima dukoresha iki? Dukoresha aka gakopo
kavamwo sositomati abahinga baragapimye basanga karibwo igarama 50. Nico gituma rero duca tuyora kose kuzuye tugaca tugahereza kuri iki giti c'ikawa. Uruzuza neza, murabona ko kuzuye neza. Yashirako rero kuri iki giti c'ikawa ngwirikije aho nashize umwavu w'ikirundi. Sagarama 50 murabona zihereye aho natanguriye. Mejeje rero gushirako uyu mwavu w'ikizungu bita NPK ntafurira rero ngashirako ibi bisasizo byanje. No gutera imivyaro y'ikawa bisaba kumenya ubuhinga bwo kubikora neza. Buri mwaka mu kwezi kwa11 haraba isekeza ry'uteza imivyaro y'ikawa mishasha. Aha rero tumaze gutora ikibanza cacu duca dufata tukabwira abafundi bidimo na jewe ndimwo tukabanza tukagira ibikorwa bita dushinga imambo ku metero 2 kuri 2. Tumaze gushinga izo mambo rero duca tuza tukimba ibinogo. Twimba kinogo c'isantimetero 60 ku 60. Mu kwimba rero turafata ivu ryo hejuru tukarishira ukwaryo. Nukuvuga ivu ryoshe tukarishira ukwaryo. Niri mubona iri niryo vu ryo hejuru twasanze riryoshe twarishize ukwaryo. Hanyuma ivu ryo risa nk'iryo mu gataka naryo nyene turishira ukwaryo ritaryoshe cyane. Niri ivu mbona ngaha haruguru. Rero hageze gutera turaza tugafata ryavu ritaryoshe tukabanza tukarisubiza mu kuzimu kugira ngo cya kinogo cacu kize kuzura. Hanyuma tukadufata ryavu riryoshe tugaca tuvanga n'ibiro 10 vy'amase. Tukabivanganya neza tugaca dushira mu kinogo. Hanyuma beje gushira mu kinogo tuba twasize hagati igiti kugira ngo tuze kuraba hagati aho tuza gushira umuvyaro wacu tuca dushamwo igiti. Hanyuma tugaca tumaze kuzuza tugaca dushamwo wa muvyaro wacu muri ryavu riryoshe. Ubu rero ivyo tugomba dukore kugira ngo dutere imivyaro yacu. Tubanza kuvanganya ivu ryoshe n'amase. Dukoresha ka kadobo cabure akavumvu tubona yuko gashibwa pima ibiro 10. Utabishoboye nawe arafata amashi. Uyoye amashi gutya abari hafi ikiro. Ucuyora amashi injuro 10 hanyuma ugacushira muri ryavu. Ubukujije vya biro 10 vy'amase. Ubu rero tubanza gushiraho ryavu ritaryoshe rimwe twakura yo hariya mu gataka. Niryo giri tuca tubanza kurisubizayo. Hagati ngaha hagati. Aha hatwereka yuko wa muvyaro wacu w'ikawa tuza kuwushyira ngaha hagati muri iki kinogo. Ubu rero hageze ko dushira wa muvyaro tukawutera muri cya kinogo cacu. Murabona uyu muvyaro w'ikawa muri bwa busamba bubora. Kubera uri muri bwa busamba bubora duterana n'aka gasamba. Mugabo iyaba uri muri bwa busamba bwa kera butabora twaca dutabura tukagata ako gasamba kugira ngo umuzi w'igiti c'ikawa kize gikore ciyagamvya. Mugabo na hari ubwo murabona uyu muvyaro igihe umaze mu matuta usanga umuzi waramanutse ugashika ino epfo ugasanga wagombye kwizinga. Duca dufata akagace kepfo ko ku ntango tukakagegena tukagata kugira ngo wa muzi amwe wari warizinze ucubona kugororoka uzutere unaga ushinga imizi uja mu kuzimu n'imizi yo mu mbavu. Nico gituma karera kagaha duca tubanza tukakagegena tukagata. Ndabereka uwo muzi muza gusanga warizinze. Nguyu wa muzi wari warizinze nguyu. Mwabonye iyo duca dutera rero ikawa imizi wogumye wizinga tukarindira ko ikawa ikura tukabura. Na ya mizi mishasha ntiyoshoboye kuboneka kubera uyu muzi wizinze wabuze isaganirizo. Nico gituma mwese abafundi bose cyangwa abantu bose bari ngaha mu gutera ikawa naho izo ari mu busamba bubora muzobanza guca kaya gace ko ku ntango kugira ngo mugate uwo muzi wizinze mu kureko. Ubu rero cha dutera wa muvyaro wacu w'ikawa. Uyu mupanga cabure igiti nukugira mfurure
ndonke ahakwiye akagasamba akaza kuja. Wa muvyaro wacu turawushize mu kuzimu. Duca tugira iki? Duca dufurira neza. Ugatsindagira uhejeje gufurira neza iruhande y'umuvyaro ucudunduza neza kugira ngo amazi y'imvura aje ntace ashoka aja mu kuzimu mu muvyaro aho uwo muvyaro uri. Duca dufata rero ivu tukadunduza. Turahejeje gutera ikawa wa muvyaro wacu. Ibipimo byose tugaca dusaba yuko byaba bitewe muri ubu buryo. Duhejeje gutera neza ikawa naho abari mu mvura duca dusasira ngo akanovera kava muri bisasizo kaze kunganire wa mwavu w'ikirundi twakoresha. Egome hariho igituma tutegereza ibisasizo kuri igiti c'ikawa duhejeje gutera ku mvo zitandukanye. Ibi bisasizo usanga kenshi birimo ingwara zishobora kwandukiza umuvyaro w'ikawa. Kandi akabamwe n'udukoko dushobora kurya uyu muvyaro w'ikawa. Nico gituma rero kugira twikingire izo ndwara ziba ziri ngabo bisasizo dusiga santimetero zikeyi kubera udukoko twovabwo twojya amababi y'ikawa. Ni kuri izo mpamvu zibiri ingwara n'udukoko. Hampande y'izo nyigisho zose ibikoresho bisabwa kugira ngo ivyo bikorwa byose bigende neza bizoboneka gute? Ubu rero tukica gikurikira nuko duca turaba mbega ko dutanguje Isekeza ibikoresho bijana n'iryo sekeza birategekanijwe biratunganijwe neza. Ibimaze kuboneka birahari, tugiye gutangura kubirugika mu ntara zitandukanye kugira ngo makumyabiri birashikayo. Twongere turabe ko aho tubishikiza hacunze neza gutyo abazobihabwa n'abazobikoresha babifate nkama. Dufate kubijanye n'imiti, imiti musanze muzi ko iyi miti itabitswe neza canke ikoreshejwe nabi ishobora gutera ingorane ku magara y'abantu. Rero imiti igiye kubandanya itangwa mu ntara zitandukanye ni imiti dusaba ko abayihawe bayibika neza kandi bayikoresha neza. Tubasaba kandi kuyikoresha mu bijanye n'ikawa kuko iyo miti twayitanga igakoresha mu bindi bitego. Muretse yuko iyo miti itazoheza ngo ibe kirumara ku bitego abagize kubera itagenewe ivyo bindi bitegwa bizotuma nivyo twagomba kugwanya bijanye n'ubukoko n'ingwara bitoshaka kubishikako mu gisata c'ikawa. Kubijanye n'umwavu nawe nyene uri kuraronderwa mu mwanya mwiza kugira ngo aho bukera bene gihugu tubahamagarire kwiyandikisha no kuriha ibice bazaba basabwa kuko leta isanze zo bashigikiza ibice 60% n'abakiri ibice 40. Naho se turabahamagarira kugira ngo umwavu bazoronka n'umwavu usanzwe ukoreshwa ku ikawa gusa. Abawukoze abawuhinguye bashizemwo ivyunyunyu bijanye n'ivyikawa ikenera. Tukabasaba ko umwavu bazokoresha mu ikawa ntibakoresha mu bindi bitego. Hamikini national kuraba yabo mwavu baba iyo miti ndetse n'ibikoresho ntihave hagira bikamukiza ngo abitware mu nzira semwe ngo bave babinyuruza ngo bavyibe ahubwo nyana bikoreshwe ico igihugu cabigeneye na cyane cyane ko tusaye tuzi ko ari bikoresho bidakora rimwe bikora imyaka myinshi. Kubijanye no gutera ikawa twaragerageje kugwiza imbuto ibiro birenga 500 ikigweza bucashoye kuronka vyaratiragiye mu ntara zitandukanye mu matuta. Ubu rero tugiye kuraba dufashikaje n'abajejwe uburimyi ubworozi n'utigije mu ntara turabe imirima minini tuzohera kugira ngo tubanze duhabe negihugu batere hamaje tubananya kuba nibene gihugu babisaba. Ikindi twemenyesha bene gihugu nuko miti y'ikawa bayironka kuri gusa nta mafaranga bayigura ndetse n'aba aho bukera tukaja kugira amatuta mashasha. Imbuto bazironka kuri gusa, imivyero ronka kuri gusa, ubusashe burya busanze bubora baronka kuri gusa. Muri make leta ntakwidakora kugira ngo ifasha bene gihugu. Dusaba rero kubibungabunga kuko ni kuneza y'igihugu no kuneza yabo. Murabona ko leta y'u Burundi ataco idakora kugira ngo yegera bene gihugu mu bikorwa vya misi yose vyo kwiteza imbere. Umwe wese rero ku ruhande rwiwe no kuca ashoboye akura amaboko mu muzu akore kugira ngo umwimbu w'ikawa ya kanovera wiyongere. Aho niho wa mufuko uzoronka inoti na wa munwa ugashikirwa n'ivyo ufungura. Ashafasha dukure nyarenga ngivyo ribiko rirareba nayo ngingukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash Inka
imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama. Ndumwungere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga kura inyonko ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Ivu, ibidukikije, amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu